ku rubuga rwa Febabu turabona duhereye muri Yakubu rero mwaraye muronse intsinzi twabonye uko mwakejeje Febabu yakejeje mbere urunani na cyane kuri no ntsinzi mwise écrasante kubera iki écrasante ni twese victoire écrasante mu gifaransa twayise victoire écrasante kuko uravye ijya equipe ya Seychelles no iteranya jena equipe yo ngahi Burundi twita Mutanga United kuko uravye ingene bayitsinze difference 69 points ari equipe je guhiganwa muri mu ma compétition internationale je tuma twayise ko victoire écrasante donc on a écrasé ngara ihonyanze mwayibaga ibisiga niko bamwe bavuga bayibaga ibisiga yego nico gituma rero twakeje urunani rero ko raduserukira mu mahiganwa twita Road to Bar mahiganwa duhubasha bwo kuja gukina ihiganwa cyari kwikira gitwa Elite 16 Elite 16 rero kugira uje muri Elite 16 nuko wavuye muri zone uru wa mbere yego rero turi neza ni ashobora kuba mbere muri zone 5 rukabwa mbere nuko turatsinze murabona ko imbere ari heza nyene imizi match zibandanye match ikomeye dusigaje twita ko bikomeye ariko ntabwo badufise ne match y'uno munsi nani rufise na Kenya twarabonye yuko yavyitwayemo neza mu gutsinda equipe ya Tanzania ijya equipe ya mbere bahuye iyo twari ya Seychelles yafashe neza irayitsinda ejo Kenya ari sakaruhuko no munsi niho rero iza kuva mu kuruhuko ikikina na n'urunani isaha 18h mu Kirundi mbeni saa 12 niho baza gusha bahura na n'urunani n'urunani no munsi niyo match komeye twavuga ko rufise kandi twavuganye na president yambwiye ati nta kimorane dufise president urunani uravye uretse yuno munsi ukarabana yandi n'imigwi isigaye amatsinda asigaye no kuvuga imigwi bazo kukinana n'urunani mu hicizere kihe yuko urunani shobora gushika kure dufise match mu gusa no munsi ni kuvuga iyi no munsi izindi zari entraînement nizo bisigaye ni entraînement ni kuvuga izindi ni kwirengana yego okay kumbure byo usinza ko ravuga ngo basket tworyoherwa mugabo hahani naho twababaye ntaco kibuze ku buryo tasho kiroga mu kuwamfu aho rero twari tukiri muri kubu kugatwe kuno mugwi wa urunani uri hariya mwana mahigano dutangure rero tuje muri kubu kibikogwa ko kigwa ngenderwa kuvuga tuti kibikogwa byo Febabu kubu na kazoza ubuzima ibikogwa bya Febabu ubuzima bwa Febabu umuntu yovuga ko bumeze gute bucafye gute kuva ugereranyije ngira ngo ntawovuga ubuzima bwa kubu adafatika bwa gahise urakoze cyane ubuzima bwa Febabu reka ndabuvuge mu mice ibiri umuce wa mbere mvuge ubuzima bwa Febabu kuva ndayinjiyemo ndi nka vice president wa federation nta ubuzima bwa kabiri ndavuge kuva ndayigiyemo ndi president wa federation niyango niho vyo nyorohera canke n'abantu benshi bakabitahura ubwa mbere nuko ninjira nka vice president wa federation nta byinshi nari bwabone cyane ku buzima bwa federation ariko ndibuka twemezwa na assemblée générale mu mwaka wa 2021 donc 2021 niho twemezwa na assemblée générale twarakoze dushiraho ico bita ligue cyataragira natora nko sponsor yitwa Brarudi yibikije mu kinyabwa cyitwa Viva ico gihe Brarudi iradufata mu mugongo vraiment kandi neza turakora ibikorwa byiza mugabo mu nyuma haraba ikibazo no kwita ikibazo cha gestion ikibazo cha gestion kidushikana muri crise idasanzwe crise cyadushikanyemo rero niyo yatumye jewe nka vice president mpeza nkaba president wa federation kuko warasanzwe warongoye federation Jean Paul Manirakiza yaratanze imihoho muravyibuka neza hanyuma nkuko amategeko bivuga vice president wa federation acha aba president mugabanje kwemezwa na assemblée générale ya 4 mai rero ubuzima bwa kabiri n'ubwo bwa kuva 4 mai jendi president wa federation niho mugabo utashaka ko bwa kabiri ubwo nyine bwa mbere uvuze ko yari crise ni yari crise maze gute yari biyangara mu butunzi mu buryo crise de gestion la gestion ntugaze ngo nukugera amafaranga gusa la gestion des ressources humaines la gestion financière
ego se hanini n'ivyo bibiri ari rususu zimene muga ama content yera nawe cyane n'ama content ni sinzi ko twita ko yirabura mugabo ubuzima tuvuga mane uburyo ndahise nasanze agaragara atagaragara harimo dukeyi harimo dukeyi tuba tumara gutembera cyo buse dukeyi okay ni uzi gitigi wobuze uti ndahasanze miliyoni zina hato ko atanga raporo mugabo ntacu nibaza yuko icyo uburyo twakireka kuko abantu benshi barabonye ne twatanguye ligue barabonye ko twayitanguye tumeze nabi gose tutazi yo tuja niyo tuva barabonye yuko abo twashikiriye abo twasavye impunga ahubwo ndabashimira cyane gose abantu badufashije mu mwabo twitanguriye ligue twayitanguye abafana bunone bavuga ngo twayitanguye tuyumba tutazi yo tuja tutazi yo tuva ariko ibintu byarabyo biragenda neza rero kuvuga ngo twavuze ngo abafana burana ubwo n'ukundi runani gusumba yindi runani ko rukora kintu no munsi ni kwari hanyuma je faisais allusion au terme okay iyo terme bivuga kuyumba ari ni abanyarunani nabo yivuga yo bayivomye ko abanyarunani ni wabo ego nibaza kwazo kandikisha muri propriété intellectuelle ni droit de hariya muri obedia ariko n'umufana yakazanye burya habu yagenda muri Dynamo City umuntu yitwa Magic nawe yakazanye ati arayumba nawe yakaririmba ariko mu nyuma yahavuye aje kuba umufana wa Dynamo bwa kabiri rero bwa buryo bwa kabiri bw'ubuzima bwa kabiri nagira mvuge n'ubuzima ndi president wa federation twatanguye kuyobora federation itariki zine z'ukwa gatanu niho nemezwa na assemblée générale hanyuma muri assemblée générale barambwira bati ikintu cyambere cyihuta tegura la ligue itangure niho twaje twitangura itariki 18 z'ukwa gatanu itariki 18 z'ukwa gatanu twitanguye turagenda gushikaho tugeze uno munsi Imana ishimwe cyane kuko twarayihejeje kandi mu mahoro n'umutekano kandi mu biringo vyiza haba ku bahungu haba ku bakobwa twara shoboye gukarifiya rero muri iyo ligue twarakarifiye equipe yitwa Runani nka equipe ya mbere yatwaye VBL ego ubu ni kwiraserukira Burundi muri Tanzania equipe ya kabiri iraba Dynamo equipe ya gatatu irabaremesha equipe ya kane iraba Tigers izo equipe zine muri atwa zo zikina playoff zakinye playoff zigumana iyo classement nyene kuri saison régulière zakurikiranye ko nyene hanyuma muri classement après playoffs cyaze kumukonyene ya mbere yagumye rununani contrairement à la saison dernière aho equipe ya Dynamo yari ya kabiri muri saison régulière ngo muri playoff ikibi ya mbere yego aho nyene wasanze ibigega biyumba ubu umuntu yovuga ko byifashe gute ubu sinavuga ko biyumba uvuga ko ta pression financière d'office sinze mu kintu ngene no bivuga wavuze ko mwasabye abashigikira hari abumvisa kamo baje yo beshi cyane tuhere ubwa mbere ku barongoye imigwi iyo migwi ikomakomeye gushika nk'imigwi ishika kuri 5 dufashe iyo migwi kuva mu mugwi wa mbere Urunani wa Dynamo wa Remesha wa Tigers wa Resipo iyo migwi twarabonye yuko ikeneye kabisa ko basketball mu Burundi itera imbere yaradufashije cyane hanyuma twasabanje ba partenaire bo ku ruhande benshi atari bake twararonse sinapira dufashije cyane ngira muri abunyikorwa badukoreye turonka abandi Dar es Salaam batarenze 16 ahajya twafashijwe na Sinapi twafashijwe n'abandi nyene bakuru b'imigwi babo nigenda kubwiye hanyuma twararonse abandi nka Imprimerie Hope Design yaradufashije twararonse abantu ku giti cyabo batari bake bagiye baradufasha sinzi kandi badondagura ngo ndabamare abantu bose n'amabanki nka BCB yaradufashije yego nukuri twararonse ama assurance yadufashije buke yabayajiko yaradufashije mu kuruhuka abana kuko ne baduterereye assurance société de construction ntayo twarose kabisa y'ubutabo mugongo mugabo rero uko biri kose vyagenze ni amen
twari mu buzima ibikorwa navyo ibikorwa rero twarakoze ibikorwa bitari bike mbere kuri igikorwa ca mbere citwa VBL VBL no mwaka ntiyiswe Viva yiswe Vitaro Basketball League kubera ko Braludi yari ifite uruhusha rwo guhindura ikinyobwa igirira publicité uko umwaka utashe no mwaka rero batubwiye bati ntidushaka publicité Viva tugatugirira publicité Vitaro League rero yitwa Vitaro Basketball League ni byose ni byave gusorwa ko ari VBL ico gikorwa ni igikorwa ca mbere twahaye ihangiro kuko twagitanguranye le 18 août tureza tugiheza le 29 septembre kandi cyagenze neza cyane kuko cya kabiri twarakoze ihiganwa ry'ama academy yava kagera mu Burundi twarahamagara kwiyandikisha aragira ihiganwa ama academy yose hanyuma tugeze muri finale ama vacances yaraheze cyangwa tutireka finale tuzibikire ko nawe naho tsoboke icya gatatu twarakoze twaritabiriye inkino z'abana batarenze imyaka 16 ngira ngo mwarabibonye aho abana biwacu intamba z'u Burundi zatuzaniye igikombe izo mwarabonye muri zone 5 nibo babaye abambere bazana igikombe ubu rero barindiriye kwitabira ihiganwa yitwa Afro Basketball rishobora kubera muri Egypte canke ahandi ntituramenyeshwa ariko ba stand by bararindiriye icya gatatu twakoze nari gushira bwa kabiri ni ihiganwa ry'abafasoni Women Basketball National League naryo nyene twararitanguye kandi tubikora vyiza neza cyane gose kuko abafasoni n'ubwo twarabonye ko aba ni migwi usanga nta nguvu nyinshi ziri kuko mwarabonye abana bataneze imyaka 16 bagiye Dar es Salaam b'abakobwa ni hamwe twavuze tuti abana b'abakobwa bagiye kwiga abahungu bagiye kwigisha abakobwa bagiye kwiga abahungu baje kwigisha twatse kuvuga yuko abakobwa atace bahakuye mu kutagira ico bahakuye biva ku mahiganwa make y'abakenyezi make uno mwaka rero no kubika abamake kubera ko abakenyezi bwa mbere sinzi ko murabona amaklube yabo nta bantu benshi bashigikiye bahari uno munsi nta mufatana bushake dufise nta musponsor dufise w'abafasoni nta uhari ucubona ko abakobwa baca badebukirwa ntibashira mu nguvu nyinshi baca bagikire mbakira hanyuma icya kabiri urabizi imigenzo yacu la coutume ntituyibagire mufasoni n'uwo muhira nta bantu benshi usanga bifuza gukina canke no kuza kururera usanga kenshi menga bari inyuma uno mwaka rero twagize iki twavuze tuti abafasoni tubaha amahiganwa menshi ashoboka tubategura icyo twitse fazare na fazare zibiri kontrema abahungu bagize fazare imwe na fazare utorimo aho tuvuga tuti tubaha fazare zibiri tubaye na fazare utoro zibiri barakina kabisa amwe bashika ahantu bamwe rumva bati biransi ariko kubera ko twari ko dusiganwa na calendrier kandi na bwa buryo badafise kubera ko batagira babafata mu mugongo burya fazare zabaye zibiri fazare utoro kiba imwe kubera ko calendrier international iko iratutureka ntitwari gushobora deuxième phase tugira fazare utoro urumva yuko twabafashije cyane rero ubu twahejeje tugira classement y'imigwi ine umugwi wa mbere ni Gladiators umugwi wa kabiri ni Young Sisters umugwi wa gatatu ni Legazel umugwi wa kane n'umugwi runani umugwi waje ari mushashiro umwaka wabaye wa kane twarawushimiye cyane kuko kubona umugwi uje ari mushasha wa kane kandi wazaranye ingufu kuko wasa abari bicaye b'abafasoni yindi migwi yari yibaza ko recruitment ari locale gusa mugo none uzana recruitment y'abakinnyi bavuye hanze batari bake baca baza kubusta inguvu z'aba makipe yo ngahi Burundi cyo dusanga y'abafasoni ryaryoshe cyane gose ku buryo tugiheza fazare ya mbere n'iya kabiri twari tuzi equipe zo biyambe burya je nari nzi yuko equipe ya Message Ngozi ishaka kuyambe yego Message Ngozi barakinye umupira utari bwaba uvuze Message Ngozi nyene basket ya ruguru yo mu ntara ukuraza kutubwira muyifise ko mugamya baki tuza kubishika twari tukiri ku bikorwa yego igikorwa gikurikira twakoze nuko mwarabonye byadushikiye muri bar narabonye yuko umugwi wa Dinamo wafatiwe ibihano sinavuga hari
umugwi wa Dinamo hafatiwe ibihano basketball y'u Burundi kuko baduha suspension y'ukwezi ntiyabaye nini yabaye y'ukwezi hanyuma kandi baraduca n'amande ibihumbi 50 by'amafaranga Swiss mwari yatanze ushize mu madolari usanga ari ibihumbi 60 by'amadolari yego ayo mafaranga rero igikorwa twakoze bwa mbere tukibona ibyo bihano bikiri provisoire twaragiye turanegosia yuko dukubite nka ngufi kuko suspension byo twabona yashobora ku myaka 5 hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 turanegosia baduha suspension y'ukwezi kumwe mwarumvirijwe yego kubijanye n'amafaranga nayo ntibayagabanije ariko baraduhaye cyo bwa gute baratworohereje mu ngere mwo yari yego baca bashira kukirangamisi mu kirangamisi c'imyaka 3 muri iyo myaka 3 gushika 31 Decembre 2026 baratweretse ati a cette date muzorihaya rero aya mbere angara ari 5,000 by'amafaranga Swiss ni hafi 6,000 by'amadolari twarayarishe mu kwezi kw'icenda kuko twadufise échéance ya 30 Septembre 2024 twari tuyari harera imbere yaho twarishe 12 Septembre niba nico n'igikorwa kidasanzwe twakoze yego ni ivyo bikorwa nyamukuru twakoze cyo nabani bagengira ngo ndaza kushuka aho nyene urakoze kw'ivyo twagiye aho ni muri kahise muri kazoza mutekanya gukora iki ibikorwa vyimirije biri kuri agenda muri kazoza nagenda kubwira d'abord contexte twatanguye dans un contexte ubwa mbere yo guhoza imitima yari babaye cyane sinzi ko mwibuka amahiganwa yakozwe ama activité sportive yabaye organisation nko kuri abiri ama activité kugira ngo track basketball yogaruka mu Burundi ariko activité twakoze twise ngo basketball is back ko muyibuka hajya kware nko kuzaba ko twoshonashona imitima y'abakunzi ba basketball abakunzi y'abakinyi yari isa niyatabuse kubera ko bavuga bati mbega ibihano tugiye kuronka ubwo se tuzosubira gukina rero niri higanwa twakoze hanini nta bintu by'inguvu nyinshi twasizemo cyane reconciliation sinzi ko mwabonye amatati menshi yaza imbere yuko tuyatatura cyane dufata ingingo ariko tuya federation twabanza kumvikanisha abari mu migwi ya amatati mwarabonye amaka y'amatati witwa nazo mwarabonye amaka y'abantu bitwa ba Mpolo twabanje hanini cyane kuragusaba imigwi kugiko yo kwisigura habaye amatati imbere yuko federation ica urubanza twarabahaye cyane cyo bitari le droit d'expression ibyo rero byatuma kugira ngo tuve muri ya situation twahoramo de crise tu normalize la situation twateza kugenda buhoro rero twaragiye buhoro gushikaho dushika kuri situation normal no musi turiko amahiganwa ariko agenda neza rero twanico gituma twiboronye ku mahiganwa y'Ubujumbura kuko ya ruguru nitware kuyaja ko tutaraheza d'abord ihangiro rya mbere y'amahiganwa y'Ubujumbura ubu rero turahije amahiganwa y'Ubujumbura tukazotandukira amahiganwa ya ruguru aya ruguru ndiko mvuga muri kategori y'abasenior abasenior turasisho bita Ligue B la Ligue B ni higanwa rituma turonka ama equipe aza muri Ligue A tugize bimwe bya relegation ama equipe akoroka nayaduka Ligue B tuyijamo kugira ngo turondere ama equipe adoga muri Ligue A muri Ligue B rero tujaye gute tubwira ama association kandi menshi yarabikoze tegura amahiganwa mu ntara yawe hanyuma ukarifiye equipe ya mbere bugi ntara zose zafise amashyirahamwe ya basketball zose mu bubanza yonyene bubanza ni tafise association sinzi gituma ariko mu cibito kitarifiseyo Bujumbura hari Bujumbura rirare yakiye twita Bujumbura rirare kera barayifise nabo bubanza yonyene naho turinda guhonda kayanza ari nyumeheruka kugira yego niyo baheruka kwitubwa niyo bijubwa nyuma kayanza arabijubwa no kuvuga mu ntara zose rutrose y'ama association uretse ko ntabwo ari active vraiment kubera ni ikibazo cy'uburyo ishaka ririho mugabo nta ishaka rirahari rero ubu turabasaba yuko chaque province donc chaque association provinciale iqualifie une équipe donc iragira championnat local
tukaronka ekipe ya mbere federasiyo igaciza rero rwego rwo hejuru igahitana ya ma ekipe yaba ya mbere mu ntara zose mu ma association yose ikayahiganisha kugira ngo ironke ekipe ya mbere ya kabiri ya gatatu kugira ngo tugize relegation tumenye injira rero muri liga ya mbere ico gikorwa nico tugiye gukora kuva ihiganwa riheze ama association hari yamaze kugira amahiganwa hari abaduhaye raporo batweretse ama ekipe ya mbere ya kabiri hariho abataraduha raporo niho noca ngira ko nkabasaba ahubwo kugira ngo baduhe amaraporo muzana ayo maraporo perezida yabasabye badufashe abagize amahiganwa baduha amaraporo abatayagira amahiganwa baracafise akanya bayatunganya yego haba ku bahungu haba no ku bakobwa kugira ngo federasiyo nayo ifata akazi kayo yego nico gikorwa twimirije gukora vyihuta igikorwa tuzokora gikurikira no kuri turasi igikorwa gihambaye kidasanzwe ariko nocita ko ari challenge pour la fédération muramaze kubona yuko umupira w'amaboko mu Burundi basketball udasanzwe muravye abarorezi oya hariho muravye abakinyi muravye abarorezi hari shaka mugabo dufite challenge yaho bakinira hala infrastructure ibibuga hari n'ukino bigeze gutsinda bava ngo batsindiye Bujumbura ngo hariya muri arena bica birunyuka igihe Burundi bwakina mu Rwanda ari match yitwa BNB best in Burundi best in Rwanda yego barasinze mugabo tubageze hariya bacaronka amafoto atagira ukwasa yerekana kiya kibuga challenge y'ikibuga turafite challenge y'ikibuga challenge y'ikibuga dufise challenge ifiswe n'u Burundi se federation gusa parce que bajya bana bakina na Burundi ikibuga tucoze cy'u Burundi c'est pour des générations et des générations bazogikoresha rero igikorwa twimirije gukora kandi twanatanguye no gusekeza gukora isekeza impande zose zishoboka kwegeranya uburyo uburyo ntaragera ko twegeranya turondera ikibanza kuri etape ya mbere tuzocubaka ikibanza dukorere isekeza gihuta turondera twubaka ico kibuga ico nico gikorwa tugiye gukora cihuta cyane yego kubijanye na infrastructure mugabo mwibaza ko hashobora kwibujumbura canke ahandi hashobora kwibujumbura ahandi nibaza ko ari hanyuma kuko ngo utanga uburezi bw'ibanze nego twohere Bujumbura amatwa dugarugwa yego turafite abantu badufasha ariko mu bantu badufasha turabona yuko hariho tugeze ku kibuga barakora ko bagasha ko n'ikintu kidasanzwe n'ikintu gitwara amahera menshi mwarabonye ko perezida wa FIBA Afrique Anibal Manave yaje ngahi Bujumbura aratwemera ati je ndarimeye kurondera umupartenaire azobakira ikibuga turarindiriye turafite mu partenariat na Brarudi bari baraduhaye uburyo bujya kurya contrat ya Brarudi ariko uburyo bugenewe kubaka ikibuga bwo kuba kiba cyose bugenewe intererano c'est 20 millions par an ni 20 millions par an nk'ubu tumaze imyaka 3 iyo tuja mu mwaka wa 4 les 20 millions zaba development turatangura kubaka c'est 60 millions l'année prochaine zo tugeze kuri 80 ayo mugabo toyazigama twovuga tuti twubaka ikibuga kuva ejo bacha baya Brarudi cyashira okay ko turafise ejo bundi sinzi ko mwabonye twaratanguye un projet, c'est PEPS, projet PEPS, des projets d'émergence et de promotion des talents du basketball. Aho ni uburyo twahawe na ambassade y'Abafaransa bishishije mu ishyirahamwe Seno, Comité National Olympique. Muri ubwo buryo turasoma ikibuga bazodusigira ikibuga ariko ntabazogisakara bazodushiramo ko bazogisiga cyatangwa kubakwa mugabo kirahari ni bibuga bihari a partir ibibuga bihari ibi dufise uko biri kose bazodushira ko gome